Ana umuvyeyi. Numvise ngo umuvyeyi ni onja si n'uyomu N'uyomu cyane. Kubisa kuzasaba ko TV wacu. Hariya mu mabuye. Hari ibibuye. Iriyabuye mano. Yaravuze numva ngo hari uruyoka harya mu mude musozi. Ngo burikomye igitego cyaguye. Niyumva. Tukwatoka mbari vrema. Haja Mungu nyaga kuri kamera ni cyubahiro cy'Imana kuko twavuye kure. Musi ya rujya ruyoka. Umukobwa yakunda yamubwiye gukunda n'ibintu. Ukanabisengera. I love you. Ko nisengesho. Umukobwa akijijwe akunda umusore akijijwe mu kumanika amaboko mw'isengero akiva iyo rero twitwa twebwe ko bigenda gute bisobanure nyene tuvyumve c'est plan A na B kwati alliance byanse anyanse ko ndumunyeshengera sanzwe ndaja muri korale mugabo ubu murakundanye Shazere barayinyivye gura amayinite amamega gura none wayakura imbere ubwa mbere ikanzu zaheze Ladies and gentlemen, nizera ko muguwe neza aho mu wese aherereye. Nkuko mubibona kuri kamera za Salocom TV1 ni Clovis King. Mumaze kumbona, mumaze kubimenyera ni Money Day Show, emission débat umunezero udasanzwe ku muntu wese. Ikosa wadukorera ni rimwe ni partage. Kwiraba na wenyene iki kiganiro nikosa. Hamugenza ayo bamfu cyangwa iburyo umupartage kuri Facebook, YouTube, ahantu hose ubikore. Kuri YouTube utaragira subscribe cyangwa s'abonner bikore. Facebook utaragira suivre cyangwa follow bikore. Kanugeye desabone. So, mwarahezagiwe uno munsi rero dufise ikiganiro cyangwa débat itesa idasanzwe iryoshe kubwiza budasanzwe. Nizera neza ko uza gufashwa. No munsi nabatumiriye hewe. Gasha no mu mama, no mu papa, no mwigeme wotomboza ariko ngiye kubwira ko nakuzaniye imiyabaga. Bageze mu bigero baratandukanye imyaka gato ariko bageze mu bigero ndazi ko bakunezereza ndazi ko bagufasha hamagara abantu bafise imyaka hagati ya 18 gushika ku 26 mugoma mufashwe vraiment bimwe bidasanzwe murafashwa bidasanzwe reka twakire batumire bacu mubabone ndazi ko mubanezererwa mutarababona baranberewe basa neza baratesa. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho muherereye bivanye kandi n'amasaha muri ikiganiro kunze wa Salocom TV turabakunda cyane. Amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Belize Hatungimana. Mwigeme w'Igitega. Bien sûr. Oya. Ari usanga watsumira. Igitega. Igitega. Mugwero. Mugwero. Yes, sûr. Koga. Ego. Mugwero. Okay. Atiri kuhanga. Hey guys, my name is Benny Irangeje. Turukia. Igitega. Igitega kabisa. Mambo na yeye abanzi baranzi. Ndakunda kunazira Beniho. Beniho. Kumwe naho mwese duhuriye. Hari n'amanazira Ragini. Bigaza ko aha naho ntazira Marira. Aho mwese duhuriye rero niyo zina ryonyita. Merci beaucoup. Ngiye bakunzi ba Salocom ziri bakwiye. Ndaryohewe bon. Muda kwenka kamwe kunda kunezera. Kamwe. Yeah. Beniho. Marira. Wabuze iyo barakunda kwihagara cyane kwera. Ndakunda kujya kera umugundi kamwe. Ubu kamwe. Yeah. Imana yarishuye. Yakwise yuko uvyibushe bawanihenze. Ndagereranye mugabo usimbyushe nka kera ndagereranye guys. Ndabere nyine sema flow ateye ubwoba. Murumva ino vibe bafise. N'umukobwa papa wawe mbere urasema. Ndasabye bose nyene. Kwanje muga ntari muri kino gihugu ari handi hano. Wanje ari mugwero nyene yigera mugwero. No dusanzwe dutuye. Ego. Uriga. Oya siniga. Naka kumara dushobora tujya kwa mbere tangura ariko nibaza ko nayo ndoyitangura mu minsi. Nazo yima. Urabitegeka? Ntuzabuja kubaka. Ntuzabuja kubaka. Izogana ikizotangura nicyo ndoca ntangurirako.
ubu rero ready kukinira cyose nagize ishuri kandi nta umfata nta ngo moi sisi no ubu ndashobora kuja ku mugabo canke ese ubu muri urugo rushobora ko nizishinga sha urugo cyo ngeze ibyo maze kubona kuri nasini byinshi namwe ngo urugo rushobora nyugeze urumenye ugezeyo ko kiri mu bako bakamukiba cyangwa murakoze imyaka twayikwije ufise karangamuntu uri umuntu urafise karangamuntu barashobora guhindura leta civile mu gisaransi abakozi ba Salon TV wanyu urumva nabazaniye abantu bafise karangamuntu nabazaniye abantu bafise karangamuntu no munsi muri Money Show kandi hewe no munsi rero ni show ibintu ndazi ko bamaze kubona ko bikaze uri kumwe na Benoit Kamwemwe kumwe na Belize bose bamugweru Goga hewe mba muri quartier ya VIP ibisanzwe n'ukuri niteka kuko hariho nk'abantu nyene bashobora no kukubaha kubera muri sekati bama nagateka sivyo kwita kamuga nagateka Imana yarakoze Imana iradufasha ashobora ari abasore cyane cyane nko umugore ashobora kugira ngo kubera bamugwera guys turasanzwe baze Ese yuko nagateka Imana yaduteye muganga tumeze nk'abandi ni karibu musaza urumva uvuze ati hari abahungu bisika bagatinya kutwaga kubera ko bagafite umwana bamurya akace kanaka iki mugagazi nibisanzwe ariko mwabonye ko na Salon TV 1 ubwami bwayo buri muri quartier VIP muri quartier VIP vraiment ni neza sana biratesa umva twabakiriye mu bibanza bya yego vraiment ibibanza byo twagenewe none ko bibanza vraiment none nk'ubu utwara n'umuhungu ugasanga nawe yibera muri quartier dufate nko mu Rusuguti cyangwa muri Soweto naho byakirago kandi nukuri jewe sinkunda ibintu nimwe mbona uko sinkunda ibintu ariko ndakunda umutima nkunda uko muri quartier nyene yewe wanyu gose ubwo mu gati ninde hari cyo bibutse hari urukundo iyo urukundo babwira abakunzi ba Salon ati hari cyo bibutse none w'imunyu hariya uragenda bunyerera nko mama wewe byakira gute hari abavyeyi usanga babuza abana babo kuja ku bantu ngo ni kwera bakenya guys nukuri ivyo bintu no mu bihera abavyeyi cyane cyane batubuza imigisha ukavuga ngo urumva ngo ujya ni mayibobo no guys mpagare ku rukundo apana guhagarara ku bintu uwo kenshi imitima y'abantu ukunda gusanga ifite babazwa n'abavyeyi babo ngo ujya akenye mbiki tureke kwintobana hajya Imana buri muntu wese hajya ushobora kwanga umuntu ugasanga imbere abayeheza gusumba uko bamubonye inyuma ya kamera nabonye ariko arafashwa ashobora kuba petete bari bamumwiba ugatuma umukameraman wowe ari wewe umukameraman mbere umukameraman wamujya umukameraman sakazi none uretse no kubona umukameraman n'uwundi uwo ari we wese ariko usanga ari b'abavyeyi par exemple nkaho nyene w'umugwero birakunda gushika mu mwana wo bose ugasanga umuvyeyi ngo avahe ngo ni ngo kwande baba umuryango wanje ngo akora iki sawa nawe ko vraiment karakunda kwica imitima y'abana ugasanga abana barihurije barakundanye umuvyeyi ukabera intambamyo y'urukundo rw'abana babo si byiza ya vraiment no kuri si byiza abavyeyi bikigiye twikebuke kuko umuvyeyi banurusindo umuvyeyi ni onja n'uyo mu cyane urumva vraiment nukuri twikebuke hari abantu benshi usanga two turabuza abana bacu ibintu ugasanga two turababaza imitima twebwe nyene ugashaka guhitira nk'umwana wawe mureke yihitiremo ukazasanga babanye nabi ngo niko yakurikiye amaronko wakurikiye amafaranga si byiza no kuganira mu natugiheza umva ntitubaza no muri sije nyezina mugabo ngaba deja tukivugana gusa twumva ibintu byinshi bafite ibintu byinshi bavuga atuka nimwabona dukwiye gusubira kubatumira muzotubwira muri commentaire ariko reka tugende na sije nyamukuru yatuzana no munsi topic dufise rero ndababwira namwe mufasha ndazi ko mufise byinshi mushaka gufasha bari mu rugero rwanyu tunamaze no kubona mumaze no kubona aro munsi dufise igana kandi tumaze kwibonera aho twebwe nyene n'ibindi tumaze kubwirwa n'abagenzi bacu canke tumaze kubona mu kibano ndazi ko namusi turafashwa no kuri
Atezeyo. hari imitima y'abantu iza gukira mu Iza Yego. Cyane n'abaex banyu murababwira. Nakaryo keza. Imana yakoze kugira umusaro kombo kuko n'umunsi murambura aho ndende kundi basikiye nayo Uno munsi ubutumwa bugomba babashikira abantu n'ababaje abagenzi bawe ugasanga biri muri sije tugomba tuvuge cyane ndabivuga aho meda bazi murakijijwe sana genda kijijwe mwike makijijwe nibaze ngo abasore bose mwaba murabiki genda umukobwa akijijwe kandi umuntu adakijijwe mba nikoja nimoja udakijijwe mwembe ni muri mwibyo yofuma imunyu mugabagize imunyu bakijijwe yakese umwami w'ukiza aho turafatana abimunyu imunyu ifota igikumba kumba mu aho sinakuti yofuma musungu muga yakiriye Kristo yakiriye Kristo hakuja mu muriro ngo ugiye mu etaje yofuma uja kumusungu muga yakiriye Kristo kuko abantu benshi bakunda gusanga tuko tubaho nabi kubera twirukiye amarongo yayizirukira urukundo biragoye Mugambere yiswe kwa chayibuze musungu uvuga musungu umenga kozwe katoye oge naje numwige makijijwe akijijwe yamenye Yesu agafata n'ingingo yo kumumenyesha abandi naje mu bisanzwe mu guhitamwo umusore akijijwe ni bon ni naco cambera kirimo nico gitangura naho yoba bahe naho yoba ameze gute akijijwe yubaha Imana nayo iramwubahisha mu bisanzwe ifota imunyu harimo imunyu arahagira icene niba mwamubisa kuri Salcom TV wa hariya mu mabuye hari ibibuye ririya buye mano yaraguze numva ngo hari uruyoka harya mu mude musozi ngo burikomye igitego cyaguye ikimukira niyumva tukatoka mbari vrema hajya mungu nyaga kuri kamera nishubero cy'Imana kuko twavuye kure musi ya rujya ruyoka uzimuranyica okay twagena na topic yacu y'umunsi ni bakunze basana ko TV wa namusi tugomba murabona ko mwamaze kuryoherwa ndazi ko mwamaze kwitega ko hari ubufasha budasanzwe uno munsi sije topic dufise uno munsi muri Money Show iravuga gutya umuhungu cyane umukobwa aguprofita muravyumva muramuva ngo nako yaramuprofise ngo areka aramuprofita ngo areka aramumarira umwanya ngo areka aramuprofita ngo ari ngo mureka n'urukundo kumbe sigo ni profit afise ibyo murondera ko muravyumva hari abantu bari mu rukundo ushaka gusanga ari urukundo ariko barabaprofita atavyo bazi rero abana b'Imana bavuze bati bagomba baze babafashe babereke umuhungu aguprofita ukuntu ushaka kumubona umukobwa aguprofita ukuntu ushobora kumubona muzogabanya imyidogo ngo bamwidoga ngo yaraprofise ngo navyo namenye ngo ibiki Benigne Belize ni dabo B Belize Benigne so bagomba babidufashe mwe murahandi jambo ko bishaka muga mutubwire umuhungu aguprofita umubona gute mu bivuge muhere ku muhungu hama maraza kuvuga umukobwa na yego amapara umuhungu aguprofita ushobora kumubona gute hari umuhungu ashobora kuguprofita mu buryo bivana n'umukobwa ariko usanga akundanye n'umukobwa afite amafaranga ashaka kayafise ariko ikintu ca mbere vrema iyo umuhungu akaguprofita ubona ko atamugamba agufitiye cyane cyane amubonera ku bintu bijanye na relation by'ibintu bijanye no guhuza ibitsina wo kenshi ashira imbere ibintu byo guhuza ibitsina ariko nashira imbere ibintu by'umugambi kubera ko ni wa muhungu nabwira ati sheri bimeze gute mariage bimeze gute atakintu nakimwe yigera kwishurako mbere no kugira ngo profita arashobora no kuguha buri kintu cyose umusaba ariko ariko araguprofita kugira ngo umuhe ibyo bintu byawe niyabihaga abece yigira kubera yari yashatse kuguprofita kandi iyo umuntu ashaka kuguprofita rimwe rimwe hari igihe atakintu nakimwe kwima ibyo ashoboye byose agerageza akabiguha kugira ngo kugira ngo ashobore kuguprofita akeneye kumujyamana mubwire iki guys muze muricunga murabe neza kuko abahungu biki gihe ndanje n'amayobera ubu niwo muhungu aguprofita umuhungu aguprofita vrema ikintu ca mbere numva ko ari ico canke hariyo nk'ikintu ashaka gushikako ajya ngo nk'iyo ngene mwifashe hariyo igihe ashobora kuza kuguprofita araba ingene nyene yoshikira nk'ibintu kanaka
rero vraiment abakobwa vraiment tuze turaba amaso mbega aho beni nta muhungu ashobora guprofita atari nta guprofite kuri ivyo vy'amarapo sexuel gusa mugasanga nk'ubu hariho je nk'abantu nzi usanga nk'umuhungu aba mwigeta urumva arapanze ugasanga umukobwa bakundana nibaza kumukoropera niwamumesera niwamukorera ivyo bikorwa ntibarabana akamukorera ivyo umuhungu ivyo bintu bishobora kubamo nagushiriyemo profi yaho hantu burya nigavuga no kuropera umuhungu ntugende mukoze ndakoze ikintu uko vyakugora ingene ushaka bakobwa je mvugira sohoka mufasheri bipangiye nigako ushaka kugenda mu nzu y'umuhungu kava ariko nyene ata muhungu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukristo biragoye yaramwakiriye ho kwere ubibwira ko tugeze naho no kuba nkubaka itwisanga ico kintu kibakora aho nyene utera utanga impanuro motivation kwico nukuri kuri ico guys oya je kwata kugenda mbere uko tubyirinda cyane cyane duce tugabanya ibintu byo kuza turegera amazu y'abahungu uko niga kamubwira kugiye gukoropera umuhungu bizere ko uvuye yuko nyene rero ibintu nyene muze baramahana umuhurira uko turabantu hajya biragoye Berize nacho bivuga ko jewe icyo ndabivuga ko ngaho kamanze ndamwunganire gato hari ahantu yavuze ngo umuhungu ashaka guprofita arashaka kuguha byose ushaka donc icyo umusabye cyose akaba ari prêt avuga ati je cyo ansaba cyose negaza kugira ngo nawe nihagera ko guprofita ko gukura ko bimwe yashaka gukurako azokwibutsa donc urumva n'amasoni kavuga ati genda umuhungu yarakuguriye impuzu arandwa kugurira ibirato niba kuri yeminavare arakugizene wewe hageze ko gusaba bimwe ashaka donc urumva n'ubwoba kumva n'amasoni yo kuvuga oya kubera iki agufasha ibintu byinshi ko uvuga ati mbese no byanka kaca nsaba bya bintu yafasha no biro les filles n'ukuri naho woba udafise uburyo twihagarare ko naho udafise uburyo ihagarare ko si ntitwanse ko mubasaba no ari ibyo ashaka kugufasha wowe nagufasha musabe ariko ihagarare ko nawe ugabanya akariro mu bisanzwe uko hageze ko guprofita akwibutsa bya mindi hariho n'abahungu usanga kwibutsa yashaka kubikwibutsa hama ukanka ati oya biragoye cyane umuntu yagukoreye iki nk'ubu dufate ngo uri nk'umunyeshuri yakuguriye amakaye yagusomesheje ku ishuri yagukuye kure hari ikintu twibwira ugasanga niba yatanguye no gukwereka ingene wambara ipantaro niba yatanguye gukwereka ingene wisigisha akamakiyaje iki biragoye cyane ingene umuntu ushobora kubwira iki biragoye cyane hariho n'ubona hariho n'abahungu usanga yishikira no muhira n'abibonye bakaba bamuzi donc dufate par exemple ugatanga ku mugoroba ugasanga yagemuye muhira iwanyu nk'umuceri ubu rero amaze kubagemurira meshe zawe amaze kubagemurira biragoye cyane atanguye kugemura nta n'inguvu none hari umuhungu aza muhira ati hoti agafumaza abana batoya bo muhira iwanyu agafumaza bazaniye bomba akaziba n'ivyo uravyibuka rero uri kuranka uravyibuka ni nka UNICEF bije cyane nukuri tuzo turagabanya ariko bon nibaza ko kubyirinda cyane umuhungu aguprofita vraiment ntushobora kumuyobera cyane cyane ashira imbere ibintu bijanye na sex kenshi n'imigambi no mu majambo yewe bintavuga nta kindi kintu avuga rero ukunda gusanga aguma aharanira bya bindi uzompa ryari bimeze gute so turicunga lefi none tuzohura ryari tuzohura donc ugasanga sinitwa ubwo ni hari abavuga ati duhure mu gutuza amafaranga byonyine hariho terme abivugamo canke donc mvuge gute moye abivugamo ukaca uvyumva cyane cyane abakobwa ndazi murabizi oyaje basi nivuge nko karore kibanje hari nk'abahungu jewe bon ego vraiment umuntu ashaka kugwa nk'ikintu nawe ukazamba kubwiye ngo none wewe ngo ugira ngo unyereke ko nkunda ngo nawe utarabinyereka guys tukubiye ko tugukunda byizere kuko baje nuko nyene biri ngo ukazamba nk'umuntu akubwiye muri enclub kaza wumva arakubwiye ngo je ndakwereka ko nkunda ngo ariko wowe ngo sinigera mbona ko nkunda nawe ndakubwiye ati I love you ntibikwiye
ukanabisengera n'abahungu ivyo iyo mubibabwiye ntibanyugwa bihere abashaka izindi pratique ngira abayipfuza ngonyereka kubivuga birakibereke gute hari umuntu anyegera avuga ati binyereka nabwo atishira mu Rwanda bikwereka urumva ikintu bavuze nimwandike muri commentaire abahungu bari ko murakurikira andika muri commentaire ati mwo bitwereka guki batubwire badutomorere mutomore ko ni ico kibazo ntibarigira badutaho shaka ivyo bakwereka tegura mariage Shume vyuko ukomereshe cyane neza ingene wisandura ku muntu ukunda mu bana ariko nayo baranje ibintu kwisanzura vraiment tugusengera nk'ubu nka je baranje nanje gisinema nkavuga ati mana ndagushimiye kuburyo musore byahezagirwa tuhezagirwa ukunda muhoze mugoze wumva ngo binyereke tubikwereke gute dushire mu rugo kaba n'akaruzi bimwereka oya bibona neza nikibane ivyo abona utaha kaba mariage shingurugo kandi ivyo urumva ubona bikoze utananomo urababara wacumiye ku mana nabikoze kubera yampaye bijya ariko kandi ushima rero ari ibintu nyene urimo utavyumva neza utahura n'icyo urarira uvuga ati mana nabikoze kubera yampaye bijya bintu ugasanga wakoze n'ibintu bitavuye ku mutima rero nukuri tubeho tugukunda vyumvuka niba ari zindi mpamvu mufise zituma zibeka ko tubakunda nimutwarishije muri commentaire tuzimenye ko ngira nabandi bakobwa bofashwa kubona je iyindi impamvu twe tubwe turagukunda ndagusengera ndifuza ko uzo mugabo wanje ntazi igisirimba ndavuga Yesu nuriya musore ndamushyize naciriyemo jewe mu bisanzwe ngira naho dusengana muri eglise barabizi nkunda gusirimba cyane hagera uri gusengana n'umugabo sirimbira ubusa amasaha abiri uri kurasirimba byose babirimo bisanzwe urumva rero nyimba dufate ngo biba akarusho niyo umusheri wawe abaye cyangwa umufiance wawe abaye ari mu ishengero uri nk'imbere cyangwa uri nko mu kibanza nsirimbye menya ati hajya ikasi arankunda aho ndabikweretse ko ndamukunda ubu bimweretse aho bakitubwiye guys bakunze basanga kuri TV ukibona umukobwa mukundana bareka arasirimba uzokimenya ati ariko arakubwira ko aranagusengera ivyo bindi uvuga ngo urumva ngo nyereka nabindi dufise rabi igisirimba gize aranagusengera ahubwo n'umukobwa atagusengera ntabagukunda niba mutaricara n'umusheri wawe ngo gusengere wosiwe amuhebe urukundo utagusengera okay nibaza ko rapport urumva aguprofite baboneka hariho aguma gusa ivyo bintu hari ikintu je mfise amakeke none akubwiye ati ngo nkoropere ngo nkuburire erega hano ndabikubwira ugasanga urakoropa urakubura uragira ibintu umufasha mu nzu mutabana ukanabigira atari hari ari ku kazi si hari urajura bikoze ku ruhande rwanje no kuri ibyo sindabishigikiye by'ukuntu abakobwa mufata ibintu mukagenda ngo ngeye gukoropera oya niyo abashaka ko ndamukoropera nashire mu rugo ibintu nk'ibyo biratuma tuja mu ngeso mbi biratuma kandi ndashima Imana mbere bakubise yavuze ngo nguje kumukoropera watari hari shaka kubwira si hondi genda ukorope kagenda ugakoropa ugasasa uzi ko ava ku kazi nka saa 7 canke saa 6 saa 4 akacata ugusha gwihuta akuguyeko uca wiruka utanga ko muje gusasa igikurikira cyacumba n'ugusasa rero kuburya guys tugenda n'ubwenge kwirinde ingeso mbi biragoye n'ushaka ingeso mbi none muri mu cyumba bahakorera iki ni kujya none uwarinze winjira mu nzu twirinde vraiment ubwenge tugenda cyubwenge nkuko bibiri bitubarira tugenda n'ubwenge bakobwa bamotivere rero babuze kujya mu cyumba mzima kwinjira mu nzu kuko jewe ntuzobwira ngo bamufashe ku ngufu kandi wewe nyene ari ngo wagiye gusasa ubwira gushira mu rugo amusasire atabona kuzi gusasa jewe ko umuhungu yihangane nta muhungu ndona gusasira
ararahiye yambuza kumwegera gusasa ngo nje gusasa ngo nyimbo ushaka kumva umufasha cyane koresha uburyo twegerane ndabigufashe neza umusasi kuko ushaka twagiye kure y'Imana yashimye kubara bingaragu ni yisasira kandi nawe uvuga ngo uwo muhungu arakijijwe nango urakijwe muri mu cyumba bimeze gute imibiri no kuri umubiri no mwasi wacu hariho n'abantu Claudie n'abaciriyemo hariho n'abantu ago profita yitwaje kwa senga ndasenga wewe akaba yarumvise yuko uri umukobwa akijijwe akunda umusore akijijwe mu kumanika amaboko mw'isengero cyane rero iyo rero twica twebwe bakubwira bigenda gute bisobanure nyene tuvyumve wewe arashaka kuba yarakumvise nk'ahantu ushaka kabona wewe kukijijwe peut-être uri no mwikohare kanaka mu rushengero kanaka akaba nawe afise ibyo ashaka guprofitako afise nyene uko yabiteguye kubera bobo ndagomba mvuge ngo mwebwe ntimurimo turavyo tubwira oya mwe ntimurimo n'abakunzi ba Salocom ndibaza ntimurimo akaba bo afise ukuntu yabiteguye wewe afise plan kavuga ati jewe urya mukobwa akamara nk'ukwezi akura abo watavyuzi uri mw'ishengero murasirimbye muratashe nawe ni hari avuga ati urya mukobwa dikora mbona akunda gusenga kugira ndamufatishe reka nanje senge hari n'abahungu bemera akaja mu rusengero kubera umukobwa kandi ataruka mukenere neza abakure mw'ishengero akorera ko arakomeye ko sindabavuze mugabo natwebwe twaje tukavuga ati njenda nkunda umusore akijijwe mu bisanze agaperereza naho usengera muri CGC acaza uyagare nukuri nikebuke nukuri hari n'abahungu benshi baprofitira bakova mu nje gusenga akumva ati beniye yo sindabavuze mugabo mwikebuke kubera senge nanjye senge ati ujya mukobwa akunda umuntu asenga kinanje kanje gusenga akaza dimanche ya mbere ubona kujya nyene surtout mu bakizwa hakuno umusohoka hanze Yesu nashimwe akaza Imana ishimwe akavuga ati yo shalom umusore ako kantu reka dukora ko nk'amakobwa bakijijwe turakunda abahungu begereye Yesu nashimwe shalom Comment wafise plan A na B ati alliance byanse anyanse ko ndumunyeshengera asanzwe ndaja muri korale arinjira akaza akamara amezi ategura bakamwana amaritse amaboko gaheza ati mana wa musore n'uyu kumbe njya no mwishengero les filles no mwishengero no kuharabira kenshi cyane gose Nishengero tugenzwa na kamwe mu bisanzwe turahapfiriye kabisa uramaze kuhapfira yo jari umuntu yamakije sinamuvuga n'ukuri ntaje sinamuvuga mugabo kandi apana ngo cyane bari abasore cyane cyane bo muri korale mu makorale nikebuke kandi basenga yaguhakije gute nagira kubera ngira je basikora ukuntu nyene bambona urabona kujya kuntu bakona umukobwa nyene cyapute mu mana kabisa rero yangira ati beni uzoze tuvuga ubutumwa nagiye mwivuga ubutumwa hajya musi nuko nyene ndasanze natekereje nari kumukubita nukuri guys nukuri abakobwa turahapiriye cyane nukuri aho turahapiriye cyane les filles twikebuke abahungu nabanyene bakijijwe harimo abantu baba baje bazanywe n'izindi mpwembe twagiye abahungu nabo baprofitwa donc abakobwa baprofita ntituraheza umuhungu aho twari kuri kote basi agoprofita sexuellement aho n'umuhungu ashaka guprofita economique si abakobwa gusa baprofita abahungu economique n'abahungu barahari we akaba yarumvise ujya mukobwa iwabo n'abamanageri yararara se wiwe uwo mwebwe se wiwe afise amahera amafaranga icyo bitwa amafaranga umuhungu akabyumva avuga ati impigira nimero zijya mukobwa donc agerageza uko ashoboye kose mugakundana n'imyaka igahera kandi mukundana na mariage wanashaka mukayikora atakindi kintu yakora ariko avant mariage mukagira mariage we yaprofite ubutunzi avuga ati ujya mukobwa iwabo ndazi ndamutwaye bategerezwa kumuherekeza cyane bakamuherekesha amafaranga cyangwa uruzu itongo cyangwa ikimodoka ikiduga cyangwa kimuha rero umuhungu akaza nyene ashaka kuduraga kuko nyene ko abandi bisanzwe mugakundana wanashaka n'ivyo vya sex ntanabikoze nico gituma abantu benshi usanga babariye mu ngo
kubera n'abagabo ndagusanga batwaye abakobwa atari ko babakunda kubera kurikiye amafaranga y'iwabo n'ivyo vya sex wanashaka gukundana umwaka umwe ibiri niko kavuga ati mana mfise umusheri ati n'ibintu imba sivyo arimo wisanzwe kavuga ati umve kumbe warabiye hatariho mu bisanzwe no kuraba kote zose n'abakobwa ntimwikengere ngo niyo profita economic no birabaho ubu nivyo vyeze aho ntiwirabe ngo amafaranga ngufise wewe raba papa wawe ashaka kuza yumvise papa urya mukobwa samahera zirababa kandi ivyo birahara ubu kandi ugasanga murabanye mu rugo urarura kubitwa irugura kubitwa baraguherekeje na wa muduga canke na gwaruzu kado yabaye urufunguruzo abavyeyi batanze gwinzu canke n'imodoka barashobora kuyiguha iwanyu ukamara nk'imyaka 30 munabanye atayurahonyoramo rero tuta turisunga agenda mwihabara kubera ntiyagutwara urukundo gutwara profit ivuze neza ikagenda mu wakunda kandi uwo yarondeye kuri noti donc imodoka wowe yarayironse icyo yashaka yarakironse wewe urumva nta kintu abona yo gukora wewe bagikoresho basi namuza muri nitubikoresho ahubwo tuba bakoresha bazi ego nitube ibikoresho ahubwo tuba bakoresha bazi urakoze nimba agukoresha nawe mukoresha muhurire hagati gira ico ushaka nawe gira ico ashaka simvuze ngo mu profite no okay twagiye ku muhungu nawe aprofitwa abangu ikintu cyane baraduprofita kwanza baraduprofita be birakoma cyane gose uri nk'umuhungu harekura baraguprofita sana hari abantu benshi mwibaza sindabavuga mu abantu benshi ku noti barekura kandi nibifatwa n'abakobwa twebwe ahubwo abahungu kenshi abahungu bashaka kugira amafaranga kumenya ngo rukundo kumbe twebwe abakobwa tukanya turiruka ukibaza ngo turondera nawe kumbe turondera ico ufise abahungu bakaja ngaho nje ngo barankunda kumbe tunapenda hizo pesa hizo muri equipe tufise munataka kuzitafuna hizo pesa hizo abakunze ndababwira basi igihe tugezemo wa muhungu ukabona wishinga utanga amafaranga ukabona ko bashobora kugwa barata ubu n'amapasi nani jewe mpaye ndamubwira na Beriza ati Beri urya muhungu aratanga mu bisanzwe ati rero kandi wa muhungu umukobwa aguprofita ntuzomuyobego ikintu ca mbere aguma gusaba inoti ikintu ca mbere ikindi kintu ca kabiri umubwiye ikintu c'umugambi ca mariage sindagera ndacari muto uriko murumva bakana ndacari umwana nibwo butindi muhira ntibayanyemerera naho nabagukunda abagomba mugumana uwo mwanya wose urashira urashaka imitako umudepoza ishure he hano hose haraka anniversaire kandi hari ukuntu abakobwa bagwaragurika none aguma gwaragurika ndamenetse umutwe uruzana rwapfunitse ku kuboko bebe bambwira muze muricumwa n'ukuri mbere umuhungu gusa muze muraraba amashateji muzana yo kudiraga abakobwa apana kuzana inoti kuko inoti abakobwa bazikunda gusumba ibindi bintu vyose kandi niba rero umuhungu ko ufite amafaranga nawe utokweka kazi kuyarya ego uzanye amahera urumva umwiteje ucutuma no guprofita atari kuguprofita abakunzi ba Salocom TV 1 ngo niwereka umukobwa ko ufite amahera nawe azokorera kwazi kuyarya cyane barayarya bahejeje none bijye bintu vy'ingwara ni gute nyene ko abakobwa umengo baragwaragurika rega none kashaho kugira rego umuhungu amaze umushima umukobwa areka guprofita uragwara ingwara nyene zitabaho nkizi none gashaho tweraze ko turibwa mu nda baribiki uremvanta no ukayikora ingwara turumva ikintu nyene gitsakazaha ukabwira ja kwa muganga oya hari imiti mpora mfata urumva ati iyo miti manzo dukira amahera umubwira ja kwa muganga umukobwa akaca yitora akubwira ati hariho imiti mpora mfata kugira ngo ntuhavuza no kumujana kwa muganga hariho imiti mpora mfata wowe ntayuzi nuri buje kwimugurira cuma amahera
genda uyigure kugira sheri wanje tekana mugabo urakozweko nakozweko Chende bashimire dukunda kugwara rwose kamera inyuma ya kamera hariyo Bobo Miba ibintu biko biramufasa yiswe n'agatwenga n'ibyo akavya mubona nukuri ego so hari cyo mucitondere rwose nukuri muhobwa atagukunda ku noti nico kintu cya mbere kizi imbere kuko rega muhobwa yagukunda aramanza akaraba kwanza umufuko wawe hano nundi akubwira ati jewe nagiye mu bihe vyanje kandi vraiment natakaje amaraso menshi sinari bigenda yibona mirinda atapozana mirinda numva shaka amatunda mirinda amatunda sigazimvye urakoze hano n'ibintu nkunda kubona abakobwa ngo ndi muri ipo si vyambayeko jewe abo twakundanye nta mayipo bari hagwa muga n'ibintu nkunda kubona ngo nta bintu ngo ipo murumva ngo vyasaze shaka ibintu bisosa iki ibivizi urumva akubwiye ibisosa ubuzi vyakunda ako rero ako karafatiswa mu bisanzwe ipo tuwe gute ni ya ngwara uripimisha bakayigutora bayigutoye bakubwira ati genda uzurarya ibintu bisosa nta n'undi muti nturi bumujane kwa muganga ntugenda uzurarya ibintu bisosa uzosubira baheze nk'umwaka kurabisha mva muri wa mwaka nawe yagumye ati bisosa uguma ujya ibisosa mu bisanzwe yego prema rero gusa umuhoba nyina gupfa urumva abahungu byo birigaragaza akamesaje ati nagiye muri crise ati nukuri yo mu bisanzwe ushobora gusanga prema mugabo sindiko ndavuga nabi mugabo ushobora gusanga hariyo nk'umukobwa usanga yagize nk'ikibazo prema kirisiya ugasanga nyina arakira amafaranga muri uwo mwanya rero ugasanga byagoye mugabo jewe ikintu cyashigikira cyane abahungu muze muri tabakobwa kandi gusa numwiteho muha amafaranga ahubwo manzi turegera umukunzi wawe iyo umwegereye uramenya ati nakakunda iki nakako yankiki kandi reka cyane kibatse kandi urumva ariko usanga muri uwo mwanya ufite ikibazo prema kiboneka rero urashobora kumubwira n'ahatari papa wawe Jemu gachangira ikibazo none nyene kubera iki umuhungu uvuga ngo amwiteho none nise mu vyara none gashaka kudadoheba abavyeyi bacu tukazi wanyu ahajya ubitegura mukiri kumwe n'umukobwa cyahindura se rero urumva kashazara gusaba none tucika se oriyo kubisaba se agaruka kuri wowe no muri ya couple nyene bisanzwe mutarubaka biba bikenewe nk'umukunzi wawe oya jiyo ngeso sindayiko bakunzi basaba ko mutivura umviriza nukuri jewe ibi naje aha rero naje sinkiri mu host naje ndabaye mu invite ibintu byo kuvuga ngo abakobwa ukazubona urumva wewe wamukunze agura amamega wewe wamukunze asanzwe afise telefone Android cyangwa iPhone mugabo ubu murakundanye chargeur barayinyivye gura amayinite amamega gura none wayakura imbere ubwa mbere ikanzu zaheze oya vraiment ivyo bintu je mbona ko muri ko mura duprofita nivyo birajamwe muri ko mura profita umuhungu akukanya muri kumwe ahubwo ikintu numva no babwira reka umuhungu azoguhe ikintu abonye wenyene kiviribwi na mutima apana ivyo urinze kumusaba no mugabo paria hari abantu batibwiriza nicyo gituma niyo hano acha hapa abakobwa bacha nukuri hanyazike hari umuhungu vraiment mu mwana y'imyaka 2 atiyumvira ati shironjara kaniki mugabo abo bahungu biyumvira ati reka shironjara none aguma kubona utagasa atacubuze none ikintu ca mbere je nkuko naje naho nabanirindira ndirinda gusana imbere ya shiri wanje naho nabankenye uteza gumusa neza kazira kusana impare y'umukunzi wawe usena ni namakosa akomeye cyane Nica? Ntukuja imbere y'Imana usa nabi. Nitubageranije n'Imana. Kujya na data. Kristo Yesu adakunda imyanda. Nibaza ko n'abantu batamuhunga akunda umukobwa cyapfuye. Naho nyene urageragezwa. Rero nawe umuhungu cumufashe bimufashe. Bazi bakuzi bazara ko TV kigana ndagihejeje. Hari akandi kanza kwanza nihanurira abahungu. Bakunze basala ko TV nukuri. Ndabinginze uri umuhungu yakuja kudraga umukobwa witwaje amafaranga urumva ngo je ngo mfise no
banza ugende kugira umenye nuko umukobwa ataguprofita ubimenye bwa mbere mutaranakundana mwere mu bukene nimwe mu bidutera nk'ubu jewe nje Beni kuko twagaweho avuga je ndi imbwa bref imbwa avuga ati jewe ku kazi eba nta kazi ngira wowe singira namba ndacibera muhira kwa papa ndafungura mugabo ndafise ivyumviro vyagutse nzoshika kure je ndavyumvamwo ndaciga canke naho noba ntiga ngoma muhira ngoma ndindira ico nzororonka vraiment nta buryo mfise kandi emwe n'impuzu no muhira urabona si nta birenze abavyeyi banje nuko amanza nakubwira ubwo bukene bwanje wanashima kazani yambare n'impuzu icuye ku rutugu canke igifite wewe gasawo nyakira part ya je no kwakira kuko je n'ukuri basi nakubwiye ingene meze ndakunda umuntu ankunda kandi uko nyene ameze nkabona kanyishimiye uko nyene kandi mwebwe abahungu nimwe mutuma babajya amafaranga uko uzawaboga ari kugati amafaranga no numva noneho ko ufite amafaranga ugacushira amafaranga imbere nawe azogerageza uburyo bwose kwera yaje mugabo nimwereke urukundo abantu apana kubereka ibintu ariko umeze neza cyane bose nitwasubira kubatumira muzoza rwose eko muriteguriye kwakira amakomentari positive na negative ubwo ni mu buzima tubayemo nka je baranduhije kuri Facebook wewe ntabwo babiguteye jewe no babwira ati ni mwantuka guys ndirede kwakira impamya muzoma canke abanshigikiye ni bon kandi bizoba binteye kuhaje kuza nanje ndiyumvira ibindi vyiyumviro cyo kubabwira kandi naje umuje kuri Facebook yaje mu following Beni nawe agasunika rugi ni bon byose ni bon yaba amakomentari ari positif negative byose ni sawa donc ucubona ni cy'abantu biyumvira musanze nawe ukacubona nico gukora ico akorere niko fresh nimwandutuka tuzoba tubonye ikindi kiganiro dukora musanze twabitwa byose tumenaga oya ndabizi baraza kubwira kuko twabameneye agafu base je nta kubabesha abatumire ndabona ko nzosubira kubatumako hama nukunyene ndazi bamwe mwanyuzwe nkuko naje numva mbuzi ivyo ari byo ariko rero ndabashimire cyane mumve ko tunezerewe mubandane gupartager kino kiganiro Money Day Show murabona ko ari show nyene ni kiganiro kiryoshe kibafasha mu buryo bucanke buriya kandi mu buryo butarambiranye alors akasunika rugi ndababwire ko muri Salocom TV1 hariho promotion iri kiraba sinzi ko ari promotion ariko ndababwire ko muri bihe vy'imanza turiko turajamwo ama mariage ama dote n'ibindi hari ibikorwa bidasanzwe tubafitiye aba photographe abakora ama video ukuvuga imanza zanyu mukeneye ama couverture mediatique canke couverture uburyo bwose abantu bafatira amasanamu mu manza zanyu ababatiriza abana abakora ibi na biriya imanza zose muriko murategura Salocom tuhari ku bwanyu Salocom videography Salocom photography Salocom mungo buryo bwose muravyumva so niyo produit ndababwiye dufise mwino misi mu gihe cy'imanza tugiyemwo abakameramani babiza photographe babizi nukuri muzoheza giko imanza za mariage amadote ama anniversaire ufise ikintu cyose ugomba ko abantu bakiraba ku isi yose canke ufise nka communauté iri hanze wasize hanze wavuye Canada ujogira mariage no dote no canke urubanza ugomba abantu bari ko baruraba ni sawa gose streaming live bikenewe ufise ceremony zininiya ibikorane ama conference ama ndabivuge gute nawe uri kuravyumva uburyo byose vyagutse ibikorane binini uko biba bingana kose ama ceremony ama gig uburyo bwose vraiment urakeneye streaming live iture muri Salocom ivyo bintu turabikora kandi dufise na connection nziza ngendanwa urumva connection ntuze wirabe ngo yango ntivyo ukunda ngurumva ngo dufise connection ngo yikwega oya si ivyo dufise twebwe connection cha tuguha inyaruka ndashimiye abatumire bacu abatumirwa cyangwa abatumire cyo kintu sindamenya gitandukanye guests niho ndacumva neza mu cyongereza turabashimiye kuba mwaje vraiment twizera ko nundi munsi uko mwabitwemereye muzoza abakunzi ba Salocom TV1 barabakunda so
turabakunda, we love you. Ini Money the Show hamwe na Clovis King.